Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose. Reka Imana irushirize kubagirira neza, reka Imana irushirize kubitaho, reka Imana irushirize kubagwanirira, reka Imana irushirize kubatsindanishiriza ubugira kandi. Turanezerejwe no kubana nawe mw'uwu mwanya Imana isubiye kutwongera. Turashimye Imana igenda ituzigama, turashimye Imana igenda itugwanirira ku munsi ku munsi. Nawe utari bwafyonde subscribe, niba uzi gufyonda subscribe urahawe ikaze kugira ngo tugumane kwino chaîne ya YouTube, nawe ubone kugumana nacu kandi ubone kudushigikira. Imana iguhezagire kandi Imana irushirize kuzigama. Hariho bamwe usanga biyabonesheje kubitera soni, ariko wenda guhamagariye kuyabonesha kwino chaîne ya YouTube ihayagiza Imana, ibihasha byose ninahaza Imana canke ibifasha ubuhashitse. Urahawe ikaze nawe uyabonesha kwino chaîne ya YouTube. Imana yo mw'ijuru ibiguhezagirire. Murakoze. Hama numva uno moya rino saha twosangira ano majambo y'Imana ari muri Zaburi igice ca 20. Turashobora guhera kuno murongo wa mbere, nubwo tuba twarayasangiye canke nubwo wari wayasomye, ariko ino saha nakamo kandi akubere mashasha, agira ico akwigishije. Murakoze. Reka dusangire ano majambo y'Imana tubona muri Zaburi igice ca 20 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga hati: Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana ya Yakobo igushire hejuru, ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe, iguhe ico umutima wawe wifuza. Ishitse inama zawe zose, tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. None menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera, azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Imana ishimwe hejuru cyane. Yari amajambo numva twagomba gusangira muri kano kanya, agire ahagukuye n'ahagushikanye. Umenye yuko wowe kwizigira ari Imana yakuremye. Nta rugingo na rumwe ruri ku mubiri wawe Imana itazi. Nubwo wowe urwaye uyereke, kuko ishoboye byose. Irakuvura ata n'amafaranga utanze. Usenge, uherere, uja hawe nyene uvuga ati: Mana yanje, ndazi ni wewe wandemye. Aha hose ngwaye, aha hose canke aha hose ngwaye, urahazi. Bari wowe umvura, kandi Imana yarabishoboye byose, yashoboye kuvura. Umurongo w'indwi niwe yavuga ati: bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Umurongo wa mbere niwe yavuze ati: Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Wa kabiri: ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe cose coshejwe. Imana irushirize kugira neza, Imana irushirize kukuzigama ivyo ucamwo byose. Imana irushirize kukugira neza, kandi irushirize kwitangira imbere muri byose na hose. Icubahiro byose kubica Imana ugira, kandi mugire ibihe vyiza. Mwarahezagiwe. Shalom.